imbere y'Imana ushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Ambasaderi Evelyne Butoyi, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibimenyeshamakuru, jewe Dr. Fidel Nkezabahizi, umushikiranganji w'amagara y'abantu, jewe Engineer Egide Nijimbere, umushikiranganji w'inyubako, uraba rusangi, gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho. ndarahiye ko ntazocigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi niyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko n'ugukumirana, guharanira no guteza imbere hagati y'akazina muntu n'ako abene gihugu bose. inama turimwo y'uno munsi ubu tugira tuje mu bihe bishasha byo kurongora igihugu. Kurongora igihugu si umwongere ashira ngaho ngo nimurishe kuko abo dutwara sintama, nukuba koko intwazangabo
indongo zirongora abandi. Nico gituma rero iyi nama iraba cyane cyane abajejwe ibisata mu buzima bw'abene gihugu, abajejwe intwaro mu bisanzwe bo bameze nk'abungere kuko sibo bahinga bajejwe ibisata. Dushaka rero ko umwe wese twumvikana ngo inkware zisezerano mu masesa ku buryo umwaka uheze yerekana ati je nakuye ngaha nshikanye ngaha, uje ngo genda ubaza abandi. Ubu ntibikirimwo, ni ukwerekana gutya n'amaso yawe uti jewe ngaha aho ngejeje mu gisata njejwe, ku buryo rero uzoba adashobora gukura igihugu aha akijana aha aba yerekanye ko ari kaje kurya ntaco azoba amaze. Kubera iki cigwa gitegerezwa kubaho, nuko uravye akarangamutima ka kera katwara igihugu wamenga ni intama yapfuye, inka yapfuye ikeneye abayirya gusa kurya igihugu. Ubu rero naho vyahindutse, ubu no gukorera igihugu kandi tugikorere gushikaho tubona intambwe tugigejejeko. Ntivyoroshe, ndabizi ntivyoroshe, ngane yumvira nta numwe atiza ari ngaha, kuko kera twize tuzi neza yuko umuntu yize aca atera imbere. Ntibamwigisha ngo yize aca akora, ngo aronke ubuhinga bwo gukora, aca atera imbere. Novuga leta yaciguha wize wamenga ni attestation rose yuko uronka ivyo urya, ntiyari attestation rose kuri umuhinga ugiye gukorera igihugu. Abize rero baca bagwara iyo ngwara, nico gituma n'amanomination yose yari sociale. Nuno musi hariho abantu uvuze ngo nimurye n'indongozi, abanza kuraba umujama wiwe ntarabica ashoboye, araba umujama wiwe. Ubu rero abantu babaye nome kubujama bagira baboneke. Ubu umwe wese azoneka ko cyo yakoze, nico gituma naje tuje na umwe wese ategere neza ico tugiye gukora. Ico mwomenya nuko ubu tugiye gukorera kuri vision. N'abashikiranganje mu bushikiranganje mukukira narababwiye ko muri bije ubu utazokwerekana ati jewe ndi kuri indicateur iyi uwo mwaka nzokora ibi akavyerekana n'amahera yavyo, ayo mahera ntazoja kuri bije, ntazoja kuri bije. Hariho abantu bagenda ukaza wumva ngo nyimurira aya mahera muyashira, ntibibaho. Amahera kugira arinza atogwa akaja mwibwirizwa ni luwa nta numwe afise uburenganzira bwo kuyihindura ridaciye mu nama nshinga amateka. No kuvuga yuko umwe wese afata kiya gitabo ca vision, ahejeje kugifata agacavuga ati jewe njejwe iki,